ndaba nkurabe. Ndaba nkurabe maze tuvugane ukuri. Ndaba nkurabe ni ikiganiro gifasha abanyagihugu kumenya ukuri kwinyegeje mu mvugo no mu ngendo z'ababarongoye. Mugishikirizwa n'incabwenge ziyemeje kwamana ntaryo zimurikira abanyagihugu kugira ntibagwe mu kaziri bakita kaziba. Ndaba nkurabe maze tuvibuja tuje ku murongo. Mwavuze ikintu cha ambari SNL nk'ivyo ntitubimenya mu gipolisi. SNL ambari SNL sivyo biratugora kuvuga. Mugabo nagomba ndababwire nyakubahwa Matari, iyo nabene gihugu bari ngaha abantu bagira inama mwijoro, muntu uri kuragira inama mwijoro ukihenda ukayigirira iwawe, twe tukamenya kuri kugirisha inama iwawe uzoba uri kukwegera umuryango wawe. Birazwi neza yuko ugiye ukiherera saa 5 z'ijoro ukaja mu nzu yawe ukagirisha inama, birazwi je commissaire provinciale sinkigomba kuruha gose ugomba guhungabanya umutekano. Ndafise ibintu ngenda nahajya ngenda nkakubitayo bibiri nkaca nigira bibiri gusa, dere bibiri noba ngize byinshi. Uyumvire ko le commissaire provincial azobwira umupolisi ngo genda nguri kugira inama mu nzu ngo ngende kukurarira ngo ngiye gufata, ivyo vyari vyakera. Ugomba guhungabanya umutekano dohereza aho nyene uri kumwe n'abana n'umugore mugira rimwe, kuko kirazira kugwanira mu magi. Iyo ugomba kugwanira amagi, ayo magi barayamena nyene. Nivyo uba wagombye. Abo bantu bari kubagira inama mu kinyegero, mumenye yuko uwo tuzosanga ari mu nzu, ari iyo nzu arabayirimwo ntihazogira umuntu atubaza. Nyakubahwa Matari, ndabivugiye aha ntimuzotubaza, kandi ndabibwiye abene gihugu banyu n'abamustante baravyumva. Nitwa Sebastian Ntawongendera, nkaba tumuhinga mu vyo gusesengura insiguro zifobetse mu majambo, nkaba kandi n'umunyapolitike nk'icegera c'umukuru w'umugambwe w'inseruka kamvye CDP. Ikintu kintumye mfata iri jambo ni ibintu bijanye no kubangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu vyasohotse mu kanwa k'umukomiseri w'igipolisi. Umukomiseri imbere nta mbona bidakenewe nuko novuga izina ko bari kumutera iteka rirengeje. Uwo mukomiseri rero yavuze vyinshi, sinobigaruka ko byose ndabimare, ariko hari ikintu giteye ubwoba. Yavuze ati jewe ndiruhiye, jewe sinkigomba kuza ndiruhisha mu gufata abantu nkoresheje iminwe yanje canke ndabashira kamamenote kuboba batabitahuye neza nico yashatse kuvuga. Acaratomora ati jewe mfise ibintu ngendana, no kuvuga ibintu nshobora gutera bibiri, kandi yongera kati sinzobitera uwo muntu gusa yagirizwa ko yoba yagize inama iwe, ngo n'umugore n'abana ngo jewe nzojaniranya ngo hanyuma nirenganire ngo hanyuma ntembere. Umukomiseri w'igipolisi ku rwego rw'intara, ikintu ca mbere novuga je kuri ivyo nuko ayo majambo hariho mbere n'abantu bamwe b'abarundi yoba yaratumye batanakanovera ku kwitwa bumva isoni ryo kwitwa Barundi. Ego cane birateye agahinda, biramaramaje, birababaje. Uraburi yukwigwa uri kumwe n'abantu ukababwira yuko hakiriho igihugu kirimo abantu bavuga gutyo, ugashobora ko ari cuvamwo. Uraburi yunyikira, urabwira imisozi ngomira, n'amajambo ateye agahinda, n'amajambo ababaje. Ayo majambo gusa je bico novuga nashoboye kuyakuramwo ibintu bikuru bitatu novuga. Icambere nuko uwo muntu yagaragaje neza, yaratomoye neza yuko ari mu bantu bari bagize iminsi bagisibije mu gutera amagrenade ku miryango. Yaravyemanze atarya umunwa imbere y'abantu, afata ivyabona vy'abantu ba musitanteri, guverineri, ati ndabivuze mwumva, tijewe ndavyemanze. Yego, ikindi ca kabiri novuga kuri ivyo bintu, komiseri s'umuntu asanzwe mu bintu vy'amategeko, araza amategeko, vyategezwa kumvikana yuko ayazi gusumvya abantu benshi. Ntabesha arayazi. Noneho reka rero dufate ko umuntu akoresheje inama
aba arenze amategeko. None kuva ryari icaha cyo gukoresha inama imuhira, reka dufate naho bari mwijoro, dufate naho woba utarubirekuriwe n'amategeko, ni ryari ico caha cahindutse igicumuro c'inyanduruko gifata uwafashe icaha agahwera akicwa, hanyuma n'umutambukanyi wiwe n'uruvyaro rwiwe ukarandura? Ivyo mwebwe muravyumva ivyo bigenda gute wohanisha umuntu yakoresheje inama kumwica no kumwicira umutambukanyi no kumwicira uruvyaro uri umuntu agifise akaranga k'ikiremwa muntu? Ikindi ca gatatu nokura muri ivyo, uwo mukomiseri jewe sinzi neza yuko azi igihano co kwicwa ko mu Burundi cakuwe, ariko ndaza arabizi, abigira nkana arabizi. Aho rero niho twebwe tugorewe, twebwe abarundi. None umuntu nka komiseri ashobora kwemanga ibintu nk'ivyo akabivuga, none abandi bantu bato bato bobo batazi amategeko, none bobo muca mwumva yuko bigenda gute? Ni vya bintu twirirwa turabona, ukabona umuntu ariyadukije ngo nuko ngo ari ngo gwaruka ngo gumugambwe aje gufata abantu ngo barenza amategeko, ukamenga yahindutse procureur. Urumva mwumva ivyo bintu bimeze gute? Ico no bivuga ko ivyo vyose bitatu mvuze, jewe nibaza yuko uwo mukomiseri yavugiye hejuru ivyo abamutwara biyumvira kandi bakora mu mpisho. Nivyo niyumvira n'amakenga mfise, kandi ayo makenga kuyankura ntibigoye na gatoyi. Nimba ivyo yavuze biteye agahinda, biteye isoni, amajambo mponyabwoko, nimba ayo majambo mponyabwoko yavuze, nimba abategetsi bavuga bati twebwe ayo twebwe ntituyiyumvamwo, sayi wacu, ivyo si ivy'iwacu ni ivyiwe, nibamutere rero imbere y'intahe bayimukubite mu gahanga, ariko na cane cane bamubaze neza ahantu hose iyo yarateye amagrenade, hanyuma bihanigwe. Bitabaye uko, jewe nk'umurundi n'abandi barundi bose, eka mbere n'amakungu, bazoguma bafata bwa bundi vya bintu bavuga ku Burundi nivyo, ca gihugu ntikikiri igihugu, ryabaye ishamba ry'utunyamaswa, udukoko, sabatware bose bavuga bati umuntu agirishije inama mwijoro nuko mwica ukamurandurana n'uruvyaro rwiwe, kandi bakavyumva ko ari bisanzwe, bakabireka uko bikijana. Nico umuntu azoca afata, ariko ndizeye ko bitazoshika hiyo. Ndizeye yuko mu gihugu c'u Burundi hakira abashinga ntahe, yego n'abagabo bitwa abagabo mugabo bagendera ubushinga ntahe, ndazi yuko bakiriho. Nizeye rero yuko bazogerageza uwo muntu bakamushira mu kibanza kwiye, bakamuha ako karuhuko yumva yipfuza, akaruhuko kiwe nako jewe numva yuko atahandi koba tari mu buroko. Amajambo nimba umuntu atoyita ko ari amajambo mponyabwoko, ayo majambo nimba umuntu atoca abona yuko ihonyabwoko ryatanguye, none yindi honyabwoko umuntu yorironderera hehe? Kuko hari abantu imvuze ihonyabwoko baca bumva ngo ne urya bwoko tuzi mu Burundi. None kwica umushinga ntahe, ukica umufasoni wiwe, ukica n'umuryango wiwe, ubivuze uri komiseri, bivuga yuko n'abandi bose aho bari bahaye ayo mategeko. None mwebwe mwumva ijya atari ihonyabwoko? Ndabashimiye, nkaba nizeye yuko vyagiye mu matwi niyabumva, nkaba nizeye yuko bazobitunganya. Murakoze. Ndaba nkurabe. Ndaba nkurabe maze tuvugana ukuri. Muhejeje kumviriza ikiganiro Ndaba nkurabe.